Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Intumbero y'iki kiganiro niyo kwibutsa imico n'akaranga vy'Uburundi, abayizi no kwibutsa, ariko abatari bayizi nabo bayigiraho bakayimenya. Uyu munsi rero tuganira iki? Uyu munsi tuganira ku bijanye n'amahasa. Mbega ni ryari bavuga amahasa? Bavuga amahasa iyo havutse abana babiri, kuko iyo ari batatu bavuga ngo ni ubushuri, iyo ari bane nabo bakavuga ngo ni ingundu. Imigirwa rero yagirwa havutse ubushuri sico kimwe niyo havutse amahasa canke iyo havutse umwe. Iyo havuze amahasa haragirwa imigirwa myinshi cane, kuko yari ifise nimvo abarundi bayigira. Uyu munsi rero turaza kumviriza mu mico n'akaranga vy'Uburundi ivyo abarundi bafasha uwibarutse babiri ariwe Inababiri na Sebabiri. Uwo muryango, inshuti, ababanyi babafasha gute? Mbega uwegereye ahari amahasa niyihe nyifato yagira? Ivyo nivyo duca turaba muri iki kiganiro. Ariko rero imbere yuko tuduga kw'ijambo, ngira mbanze ndabereke abakurambere bagiye baratuganirira vyinshi mu bijanye n'imico n'akaranga y'Uburundi, abo twasanze hariya Inkoma muri Mpinga Kayove, komine Mpinga Kayove, intara ya Rutana, ubu ariyo mu minsi izoba iri muri Burunga, mu ntara ya Burunga yagutse muri ya ntunganyo nshasha itunganya amakomine n'intara z'Uburundi. Abo bakurambere mwaragiye murababona amashusho, baradufashe vyinshi. Ariko rero imbere yuko duca tubandanya, reka mbanze ndabereke abo bakurambere. Harimwo Kafara muza kubona muremure afise inkoni mu minwe, muraza kubona na Rogeri impande y'umutohoji nyene kw'iyo shusho. Reka rero tubanze tubarabe, hanyuma tubadondore muce tubandanya n'ivyo batuganirira. Ikaze n'igwanyu rero, mugire amahoro. Abari kuri iyi shusho mubona uyu yambaye inkofero Kamere Sebastiano, hagakurikira uyu muremure afise inkoni mu minwe Kanani Elias ariwe Kafara, hagaca hakurikira Roger, havuye Roger haca hakurikira uyu Feliciano yambaye impuzu y'igitenge, ishati y'igitenge. Murakoze rero abakurambere murababonye. Reka rero ndababwire amazina yabo. Jewe Feliciano Bankunguka umutohoji, murambona mpagaze nambaye ishati y'igitenge. Uyo mukurambere ahagaze impande yanje bamwita Roger Kabura, ariwe Roger Kabura mu izina ry'ikirundi. Haca hakurikira uwo mukurambere muremure afise inkoni mu minwe, muramaze kumubona mu biganiro vyinshi vya Nyibutsa Akaranga, yitwa Kanani Elias, azwi kw'izina rya Kafara. Arazi vyinshi mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Hanyuma hagaca hakurikira uyo mubonye yambaye inkofero ni Kamere Sebastien, ariwe Sebastiano mu izina ry'ikirundi. Kamere Sebastiano muramubona uwo yambaye inkofero. Abo rero batuganiye vyinshi mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Ego kumenyana ni vyiza rero, namwe murashobora kuzobitura n'ikindi gihe kugira ngo babaganire imico n'akaranga vy'Uburundi. Murabona ko twari duhagaze imbere y'isengero ya Katolika yo ku Mpinga, ni muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana, y'ubu mu minsi izoba iri mu ntara ya Burunga. None rero baratuganiriye ibijanye n'amahasa, baratubwira ingene abarundi bafasha
uwibarutse amahasa tukabamenyesha rero ko uwibarutse amahasa ari umugore bavuga ngo ni inababiri, ari umugabo bakavuga ngo ni sebabiri. Beno n'ikibano cyabafasha gute iyo babyaye babiri? Reka twumvirize mu kiganiro badushikirije, hanyuma rero ndaca ngaruka dusubire tuyage dusobanure ibyo bagiye baratubwira. Murakoze rero, reka sindabamarira akanya mwumvirize ijambo ry'abo bakurambere. Murakoze. bagacuruza ngaho bakazana ibyo kurya bazana ngo babonye bukuru hajya kuba kumera nk'iyama bakakubira umuryango w'umugore uwi bagakubira umuryango w'umugabo utoyi nawe umuryango w'umugore ab'umugore bakaza bakabyinira ngaha ab'umugabo nabo bakabyinira ngaha. Aho rero nta mutaga n'umwe byarenga batarimo baratamba umwaka wose ugatambaye none kaserese. Ego cyane rero ndagarutse kugira ngo tuyage ibyo twumvise kwabo bakurambere. Icyo twumvise ni uko uwabyaye amahasa yaramara igihe kingana n'amezi 6 bataramusohora, akiri muhira atarashobora kuja ku bikorwa. Nuko icyo gihe rero yamara icyo kiringo cyose abiwabo w'umugore n'abiwabo w'umugabo bama baza kubyina amazi, bavuga ngo ni ukubyina amahasa. Nta mutaga warenga bataje kubyina ayo mahasa. Icyo twumvise rero ni uko baza bazanye ibyo kurya, umwe wese, inshuti, umugenzi, umubanyi wese yaraza kubyina ayo mahasa. Aje rero yazazanye ibyo kurya ashikanira uwo muryango kugira ngo bishobore kuwutunga, kuko yaramara amezi 6 canke umwaka atarimye, atungwa n'ibyo abantu bazanye. Nuko rero murumva umuco w'aho hambere yuko uwabyaye amahasa yaricara ngaho ayo mahasa bakayabyinira amezi 6 canke umwaka ataja mu bikorwa byiwe, ariko akitwararikwa n'ababanyi n'inshuti aribo bazana ibyo afungura. Uwo rero ni umuco w'ikirundi. Babwiye yuko rero ibijyanye n'amahasa byari byinshi, aho barazana ibyo bita imigeru. Imigeru rero umwe yazana ibyo ashoboye kuronka, urose ibigori, urose amasaka, urose ibiharage, urose uburo, byose baragira bakaza baraganiriza ngaho bikazotunga uwo muryango. Hanyuma rero iyi ni nkuru nashoboye kuronka, nuko kugira ngo umuntu yegere aho amahasa ari akiri kure ku irembo, yaza aratera impundu, yavuga ati uko niko batera impundu, maze rero akavuga ati yewe bukuru we, yewe butoyi nawe. Iyo ni inkuru nabwiwe n'uwundi mukurambere wo muri zone Ngoma, komine Musongati, aho bita mu Ruvumu. Murumva yuko nagiye ndatohoza hirya no hino, uyu akambwira akankongerako, uwundi akambwira kandi nkongerako. Ibyo narose ni byinshi, tuzobandanya tuganira ngaha kuri Nyibutsakaranga TV. Ntimuje kure, mubwire n'abandi iki kiganiro, tubandanye twigishanya. Hanyuma nimba ubona ibiganiro tubashikiriza bibahimbara, mubibwire n'abandi
mukaza murafyonda aho hasi bavuga ngo ni like kugira ngo n'abandi bice bibashikira. Mu gihe ufyonze harya bituma abandi bica bibashikira neza. Hanyuma rero murafise n'ahandikwa ivyumviro, ivyo bavuga ngo ni commentaire, muze muratubwira uko mwakira iki kiganiro, mufise n'izindi ntererano muze munaziduha. Mwumvise yuko mu bijanye n'amahasa Butoyi yaba yegukira umuryango w'umugore, Bukuru nawe akegukira umuryango w'umugabo, akavuga ngo ni uw'ibugabo. Abo rero iyo miryango yose yaraza, ab'ibugore bagatambira aha, ab'ibugabo bagatambira aha, babazanye bose ibifungurwa bikazofasha gutunga uwo muryango. Ibindi ku mahasa ni mu minsi atari ya kera, kuko mbere ni n'inkuru ziryoshe kumviriza, n'intambo ingene zavuga, n'iyindi migirwa yagirwa mu mahasa. Tuzobigarukako mu biganiro vyo hanyuma. Mugire aho muba mwubahwe, mugire impundu n'impuzu, Imana ibahezagire. Murakoze.